ikibazo kivugwa cyane cyane mu kwiyunguruza kwa bene gihugu. Haravugwa yuko ibitoro bya mazutu cyane cyane bitangwa kugira ngo abanyagihugu babaduga muri interieur babanga hagati mu gisagara ca Bujumbura bashobore kwiyunguruza neza atangorane kumbure kitaba gikoreshwa neza. Aha nihenze mu mpera z'uko 10 canke mu ntango z'uko 11 hari habaye inama mwese murumvikana ingene ico gikorwa cogenda. Hari abantu bemerewe nk'iritiro 5,000 bya mazutu kugira ngo bagire transport y'abene gihugu babakura ngahi Bujumbura babadugana mu ntara z'igihugu. Hariho nabandi baronse igitoro nkuko nyine 5,000 by'amazutu by'amaritiro y'amazutu babunguruza abene gihugu hamwe gisagara ca Bujumbura. Aha ibone ko ndabavuga basha biyumva. Hariho rero nabandi baronka ku munsi iritiro 50 za mazutu kugira ngo uruja n'uruza rw'abantu ngaha hagati mu gisagara ca Bujumbura rushoboke. Aha rero kugira ngo babiharure bagire we bati turagushize kuri liste baronka iritiro 5,000 duga muri interieur bari biyemeje baravuga bati twe dufise imiduga iyi tuzofata ibarabara iri niri dushikane tukura abanyagihugu ngaha Bujumbura tubashikane muri interieur twongere tubagarukane. Abandi nabo baravuga ha mu gisagara ca Bujumbura bati muduha iritiro 5,000 bya mazutu tuzogira amaturu 15 ku munsi. Ariko la realite siriterese uko bimeze. Usanga nk'abo muri interieur yabuze ko afise imiduga 5 10 canke 10 ningahe ugasanga izigiro transport nk'imiduga 3 canke 4. Izindi nazo sinzi ko ziba zagwaye muga tukibaza tuti none igitoro cari kizigenewe gica kija hehe. Ni amabisi nayo akora ngaha mu gisagara ca Bujumbura nkuko waserukiye umukuru w'igisagara yabivuze yateza gushikana abantu kuri terminus nk'ariya mu Kinama ariko kuri wakarenda cyarutsa abantu atabashikanye. Urumva gacabesha ngo agize yaturu nahagize demi-tour. Kandi hamumenye ko bamugiriye n'abene gihugu kuko hariya kuri terminus hariya kuri po yanyuma aho tegeza gukatira haba hari umurongo w'abene gihugu barindi iyo bisi kugira bagarukane muri ville. Wewe aca yihutira kuza kwa gusinyisha ko turu iheze akatiye mu nzira. Aha murumva ko twese dufise mu ruhara yaba administration yaba police yaba nigendereza n'abene gihugu nibo bafise uruhara rwa mbere hajya mu gucunga. Nukuri uzobona bisi nk'iyo bantumye bati muyivuge bayime n'ubwo burenganzira kuko ibirikira dutobera ntibirikira dufasha. Twese twumve ko turiko dukorera umugabo umwe ntihagire ushaka gutunga atungiye kwizosi ry'abene gihugu kuko akigoro leta igira kugira ngo ico gitoro kiboneke ntikirondera kugira ngo bamwe batirishe barondere igitoro barenzako kugira ngo baje kugurisha mu kinywabi kuko ndafise ivyemezo turafise n'ivyemezo amafu ya perquisition tugize imisi dukora turafata amabido ya mazutu n'amaesase mu makariti atandukanye yiko turaduga turondera iyo cazananye kenshi dusanga mwamwe harayavuye muri ayo agence ajya twavuze hariya hejuru twavuze baronka igitoro neza ca Sopebu tugaca dusanga aho gikoresha ico cyari kigenewe sinzi ngene biyaranje bagaca bagishira mu mabido tugacisha arico dusanga kuri marché noir bariko barakidandaza 10,000 aha ngira so kubesha. Aha rero kwari kugira ngo turabe aho igihengeri kiri kugira ibyo birinde bishoboka turabe ingene Sopebu yobi controller abiha igitoro kugira ngo ibone ko ico gitoro babaha bagikoresha ico bakigeneye. Hanyuma tunasabe administration na police eka nigendereza kugira ngo turabe mekanizme twofata kugira ngo koko ukiyunguruza kwa bene gihugu gushoboke. Vuye ngadupfundise yuko abari muri urwo rwego gukunguruza abantu boraba neza koko ibitoro ishira hamwe Sopebu ribaha rikora muri urwo rwego gukunguruza abantu koko kuko ibyo tuzi twamaze no kubona kuri tele nuko ico gitoro aho gukora akazi cajejwe bahora baca binyegeza bakakividura baca kukidandaza ku mahera menshi. Uburorero ni bwinshi kuko hari ibitoro byinshi byagiye birafatwa
haba mu makaritiye atandukanye iyo turiho turaduga turondera iyo caje kiva tugasanga koko ari gitoro baviduye muri iyo miduga aho yofashije mu kunguruza abantu twacha dusanga ni ico gitoro bagiye kukividura kugira ngo bakidandaze ku mahera menshi nkuko mwese mubizi ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twaciye rero dufata yuko imiduga yose ijejwe transport ngaha i Bujumbura yo bifise amaotokora kugira tumenye koko iyo miduga kurikira kora igikorwa ijejwe. Iyiduga muri interieur nayo twafashe yuko yoca igira ibara rivyerekana kugira controle ishoboke neza. Hanyuma aha i Bujumbura twafashe ingingo yuko muri centre ville hazoba hariho umuntu yandika ku iyo modoka iri kiragira transport kandi yuko igiye gashika ayiterezwa gushikana umwene gihugu. Aho naho nyene twasabye ko administration ho hari abantu bayo baraba koko ku iyo modoka ishikanye abantu itakatiye mu nzira ishika kuri terminus. Twaciye tunasaba n'igipolisi naco nyene ko corunka y'abantu bashikaca bavuga nabo muri ville bati ya modoka yashikanye abantu kumwe twari twabisezeranye. Hanyuma imodoka yose kazoba ifise amaturu iterezwa kugira ku munsi kuko nayo nyene bayaronse igitoro kijanye nayo maturu. Aho rero umuntu mbere kugwanya ko ca gitoro bakividura kugira basubire kaje kwidandaza ku mahera menshi kugira bananize abene gihugu. Ibihano namwe murumva ko bikomeye. Abantu bazogira ayo manyanga bagomba kunaniza leta. Murumva ko ata kigongwe umuntu yobagirira. Ubwa mbere hoho no kubahagarika kugira ngo iyo miduga yabo ntisubire kubandanya ikora ico gikorwa. Kugira ngo muri ugo gwego koko haje abantu bakunda igihugu bagomba kugikorera no guteza imbere abene gihugu. Umuntu azoyagiza amakosha nkayo nta kindi kantu twomugirira no kuca iyo modoka yiwe tuyikura kuri liste y'abantu bariko barakora ico gikorwa. Twanasabye abene gihugu kugira babinderetse babonye imodoka iri muri ayo manyanga babivuge babidenonse kugira ngo tubahane. Ni naho umuntu wese yoca akora ikintu ari mu muco atangorane. Eka twasabye n'igipolisi bose ko bamera amagabo baje bamenya amati itinerary imodoka ziba ziri ku ma itinerary za mu minsi zoza izo modoka zose igira itinerary yo muri Nord tuzoba tuzizi mu minsi banasabye yuko bokora an association bati mudushire kuri itinerary imwe tunaniwe muri iyo itinerary tubwe tuti aba responsable naka hagati yabo bacungane. Ico ni kintu bose bashigikiye gusa twashizeho umugwi uzociga neza ukacandika kugira ngo habe ni bonne coordination ntihagire ingorane nkizo zosura kwibonekeza. Twebwe nko mwishira mu byo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ya Trabu intumbero y'inama twarakengurutse ko inama ibaye tugashobora kumvirizwa kuko nkuko narimeje kuyobwira ibibazo ni byinshi bisanzwe bihanze iki gisata na cyane ufatiye kwikena ry'ibitoro. Twebwe inama twayakiriye neza twabonye ko n'abasanzwe baturongoye ku rugero rwo hejuru ku rwego rwo hejuru basanzwe batwiyumvira bakabona ko dufite ibibazo kugira bashobore kutwumviriza tubabwire ibiduhanze. Ni kuvuga rero inama twebwe twayakiriye neza kandi twarahejeje turashikiriza ivyiyumviro bikuru bufatira ko kugira ngo igisata kibandanye kigenda neza abo twunguruza na twebwe nyine dusanzwe dukuriye umwuga tweze dukore twese tworohewe. Ni kuvuga yuko muri kino gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu muri kino gihe cyambere kitugoye ikena ry'ibitoro. Ikena ry'ibitoro rirazingamitse cyane iki gisata kuko uvuze ikena ry'ibitoro ucufata ibintu byinshi. Urabona kugura imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bus nka Pasteur itwara abantu 35 ubu birazimvye cyane mu buryo bw'uko na zimwe zisanzwe ziba zarakoze tugura idashobora kugura munsi y'imiliyoni 250. Urumva ni umutahe munini cyane umuntu abakoresheje. Hama rero kubera ikena ry'ibitoro aho ushobora gusanga imodoka idashobora gukora iminsi yose. Muri icyo gihe rero urumva ko hariho abasanzwe bakora aka kazi ni nabo benshi baba barafashe amadeni mu mabanki usanga biragoye ko bashobora kubandanya bakora ibyo bagomba gukora na cyane cyane kuri amadeni no
kurangura ibikorwa byabo bya misi yose gutunga imiryango. Ariko rero dufatiye kumbure ku bikorwa muri uno mwanya aho iyo baduhaye litiro 50 bagusaba gukora novuga kugenda ituro 15 kugira ngo kuvuga baguhaye litiro 50 abasanzwe bajejwe gutunganya iby'ibitoro baca bagusaba yuko umunsi uza gukora inshuro 15 kuva mu gisagara hagati ujya muri quartier aho usanzwe ukorera. Izo nshuro 15 rero ugiye kuraba ivyo bitoro by'ilitiro 50 ni kuri nacyo twaragishikije muri iyo nama ko ni intambamye kuko biragoye yuko ushobora kuzikora kuri izo litiro 50. Ni nacyo gituma twaciye dusaba yuko abajejwe gutunganya ibitoro mbere no gushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu nk'uko umugenduzi mukuru w'igipolisi yabitubwiye ko umushikiranganje yamusabye ko twumviriza kugira twarasabye ko izo turu zogabanuka umuntu agahabwa ituro akora bifatiye aho asanzwe akorera. Ni kuvuga rero ko icyo nacyo kiri muri ivyo bintu bisanzwe biduhanze muri kano kanya ko nawe uronka ayo mazutu hari aho usanga kenshi habaye ikibazo cy'uko abasanzwe bandika ituro umuntu yakoze nabo nyene bagusaba gukora izo turu 15 kandi hari aho usanga bidashoboka. Mugabo baratwemereye yuko bagiye gushiramo ingufu kugira ngo bamwe n'abandi bagire aho bakorera hazwi hama baheze bashinge ituro umuntu ashobora gukora hisunzwe aho bari karakorera. Twe dusaba yuko twakongererezwa urugero rw'amaritiro dusanzwe duhabwa kumbura akava kuri 50 akaja kuri 70 canke 60. Ikindi nuko hoshirwamo ingufu nyinshi mu bisanzwe bijanye n'imirongo kugira imodoka yose igire aho ikorera hazwi bice binoroha yuko baheza bakayiha inshuro yokora amaturo yokora mugabo hisunzwe ahakorera kuko urumva nk'umuntu akorera ava muri centre ville ajya mu Ruziba ushobora kumuha ituro 15 ico kimwe kumbure nuva muri ville ajya mu Ngagara. Nivyo rero dusaba yuko gusorwa n'ingoga kugira ngo dushobore kubandanya dukora neza. Ibindi ni kuko bisanzwe bifatiye ku nababwiye yuko tumaze igihe kinini dukora muri iri kina ry'ibitoro. Abasanzwe rero bakorera muri iki gisata amasosiyete atwara abantu mbere n'abikorera ku giti cyabo barahombye ku rugero ruboneka. Aricyo gituma twebwe nk'ishyirahamwe ribaserukira Trabo dusaba yuko naho duhebera amakori yose kuko natwebwe tugomba gutanga amakori turabe n'igihugu, ariko hakagira bimwe n'ibindi bashobora kuba barabangiriye mu kurindira ko igisata gisubira kumera neza. Amakori amwe uba barabangiriye canke hakagira yo dutanga nk'aya dusanzwe dutanga muri OBR, ariko ibindi usanga bisabwa n'igisagara cya Bujumbura canke n'amayandi makomine bakaba barabibangiriye canke bikagabanywa ku rugero abasanzwe bakorera muri gisata babandanya nabo nyene babaho babona ko bariko baraterera mu iterambere ry'igihugu cyabo. Yarateye akamo abunguruza abantu ko bashikana aho bategerezwa kubashikana. Bonekeza ku munsi twarabivuganye no kuvuga yuko twebwe mushira mu byo gutwara abantu ibintu mu Burundi Trabo turazi ko hariho bamwe mu basanzwe bagendesha ibyuma kuvuga abashoferi cyangwa abakonvoye usanga bashaka gukora batisunga amategeko. Muri ico gihe rero twebwe tubandanya dutanga impanuro yuko bakwiriye kubahiriza amategeko kuko kudashikana umuntu yaja kuri destination finale kusanzwe birahanwa n'amategeko. Ari nacyo gituma duca dutera kamo abasanzwe bagendesha ziriya modokari ziragendeshwa zitwara abantu cyane cyane nka mu gisagara cya Bujumbura ko arinze atwara abantu agomba kubajyana akabashika niyo baja. Bitari ivyo bari abasanzwe bagendera muri ziriya modokari nabo
abonye hariho ibikorwa vyo kumuhutira no kumusiga mu nzira arashobora kwitura inyamiramabi kugira bashobore kumuhasha yumve yuko agomba gukora akazi yubaha amategeko mugabo kandi yubaha nabo dusanzwe dutwara. Ni ukuvuga yuko ku bisanzwe hariho ibintu bimwe dukora twebwe nk'abasanzwe bahurikiye mu ishyirahamwe mugabo hakabaho n'ibindi usanga kumbure ari ibyaha. Iyo umuntu akoze icyaha rero kumbure nk'icyo cyo gukubagura ni icyaha nuvuga kiri penale ashobora kwitwarira uwo muntu bakamuhana. Kenshi abasanzwe bagendera muri ziriya modoka kubera ko destination finale iyo bariko bava mu makartier baja mu gisagara usanga bashikira hariya muri parikingi nkuru. Hariho urwego rw'igipolisi ruhakorera rusanzwe rujejwe umutekano hariya aho bita kuri Sojemak. Abakiriya benshi barahazi ko iyo yakubaguwe n'umukonvoyeri baritura inyamiramabi zihari kandi zikabatunganiriza, ariko bitavuze yuko ari uwakubaguwe ku buryo buboneka ashobora no kwitura inyamiramabi ahandi kugira bashobore kumutunganiriza bivanye n'aho bari karaja. Ni ukuvuga rero ico twaba twahimirije cyane bariya basanzwe bafasha abashoferi bakonvoyeri yuko bagomba kwigenza runtu kuko bagatandukanya cyane kumbura ibikorwa bariko barakora ko ushobora gusanga rimwe na rimwe bakoze ibyaha bishobora gutuma bakurikiranwa n'amategeko. Ibyaha biri penali bishobora gutuma bakurikiranwa n'amategeko kuko biba gutukana canke gukubagura byose ibitabo mpanavyaha birabihana. Nico gituma tubasaba yuko bagomba kwigenza neza. Twebwe gushima twaba turiko turakenguruka bashaka turanakenguruka tugakengurukira leta ko yashoboye gushyiraho iriya sosiyete itunganya ikadandaza ibitoro Sopebu, kuko kuva Sopebu itanga ibikorwa vyayo novuga yuko harabayeho impinduka ziboneka na cyane cyane ku basanzwe batwara abantu ngaha mu gisagara cya Bujumbura bakoresheje imodoka zimwe amazutu. Baragerageje cyane, hariho n'abandi bubahwa basanzwe bakorera mu gisata cyo gutunganya biriya by'ibitoro. Turakenguruka cyane kuko izo litiro 50 turonka nawe dusaba ko bazokongerezwa. Si ukuvuga ko tudakenguruka, turakenguruka kuko byaratumye imiduga nyinshi yunguruza abantu yari yarahagaze isubira gutangura gukora. Birasubira bifasha n'abanyagisagara kugira nabo bashobore kwiyunguruza mu gitondo no ku mugoroba. Ni ukuvuga rero turakenguruka cyane twebwe nk'ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu, dukengurukira leta yuko indinganizo yakoze kugira abanyagisagara bashobore kwiyunguruza mbere n'abo transporteur bashobore gukora. Ni igikorwa twebwe dukenguruka, nico gituma ni hamwe gusa usaba umuvyeyi aguma avuga ati zana, ariko ubundi abatransporteri abasanzwe bakorera muri iki gisata babicishije mu ishyirahamwe ribaserukira barakenguruka. Akamo dutera ni akamo dusanzwe dutera minsi yose yuko nta mwongo buri sato ibidahizwe. Muri rusangi abakorera mu gisata bagerageje kubyifatamo neza kuko naho habaye ikena ry'ibitoro mugabo yamara akazi kabananije kagenda neza. Akamo tubatera nuko umwe wese agomba kubahiriza amategeko kuko hambavu y'ivyo byose hariho amategeko y'igihugu, hari amategeko yo mwibarabara agenga uruja n'uruza mu mabarabara, ayo yose bayubahirize hama basubire barondere impapuro zankenerwa kuko byaribonekeje yuko kugira ushobore no kuronka n'ivyo bitoro izo litiro 50 nuko umuduga wawe ugomba kuba ukwije. Tukabasaba yuko bubandanya barondera ibyangombwa bakariha amakori asabwa, hanyuma bakubahiriza n'amategeko kuko urumva ko icyo gitoro basanzwe baduha hariho ivyo twumvikanye n'abatunganya ibyo gutanga icyo gitoro bijanye n'amaturo umuntu akora. Mu gihe rero bitarahinduka cyangwa ngo twumvikane ibindi bishasha ubandanya bavyubahiriza
kandi bagashikana abo batwaye aho bagiye kuri destination finale. Ikindi twaravuganye nuko mu gitondo ata miduga y'amabisi yoza gutonda mu gisagara cya Bujumbura kandi ata abantu baba bahari, ahubwo yoja mu makartier kugira bashobore kuzana abaje ku bikorwa. Ivyo rero twarabibasiguriye, ariko ko akaryo kari kabonetse ndasubiye kubibabwira kugira ngo babandanye bavyubahiriza, abantu babandanye biyunguruza neza, tubandanye dukora neza y'igihugu cyacu.